Radio Mariya Burundi y'Imana iwanyu y'Imana iwacu kandi dusangira ijambo ry'Imana cyo ku munsi wa gatatu w'indwi ya kabiri ya Pasika. Igisomwa cya mbere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa gabone cya gatanu bakaronka 17 gushika ka 26. Zaburi ni ya 33. Inkuru nziza ya Yesu Kristo tuyisanga kwa Yohane igabane cya gatatu bakaronka 16 gushika ka 21. Muri kumwe na Patrick Masalman wo muri Diocese Nkuru ya Bujumbura. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa muri irya minsi umusaserdoti mukuru be n'abamugendanira aribo basaduseyi n'abakurikiza inyigisho yabo bava hasi n'inzigo nyinshi baraheza bata mu migozi abatumwa babashira mu munyororo. Yamara umumarayika w'umukamaraza mw'ijoro yugurura inzugi z'umunyororo ababwira ati nimugende mu gisengero mwigisha abantu amajambo yose y'ubwo buzima. Bamaze kuvyumva bahengera mu gitondo ca kare barinjira mu gisengero kandi barigisha. Yamara umusaserdoti mukuru nabo bari kumwe bagira inama hamwe n'abashinga ntahe bose b'Abanyisirayeli, hanyuma barungika abantu mu munyororo kurondera abatumwa. Bano batumwe baragenda, hanyuma ngo babone ntibabasanze mu munyororo, baragaruka bavuga bati twasanze inzugi z'umunyororo zugaye neza n'abacunzi bahagaze imbere yazo barinda, hanyuma ngo twugurure ntitwasangaho n'umwe. Umusaserdoti mukuru n'umukuru w'abarinzi b'igisengero be n'abakuru b'abasaserdoti ngo bumva ayo majambo akoba karaza, bibaza ivyari vyabaye kuri abo batumwa. Muri uyo mwanya haza umuntu ababwira ati ba bantu mwari mwashize mu munyororo bari mu gisengero bariko barigisha abantu. Buno nyene umukuru w'abarinzi b'igisengero be n'abamufasha baragenda kubazana, ariko atari ku gahato. Aho rero batinya kuko igihugu cogumuka kikabatera amabuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umurushwa yatabaje umukama aramwumvira. Umurushwa yatabaje umukama aramwumvira. Nzoninahaza umukama na ntaryo, nzomuhaya ntahengeshanya. Nanje nyene nzoninahazwa n'umukama, abantu bato bato nibumve bahimbarwe. Umurushwa yatabaje umukama aramwumvira. Mushire hamwe dushemeze umukama, duhwanire guhaya izina ryiwe. Nirukira umukama kantabara, akamara ubwoba bwose mfise. Umurushwa yatabaje umukama aramwumvira. Bane uweza amaso umukama arahimbarwa, ntazokwigera ateterwa. Hari umurushwa yatabaje Imana iramwumvira, imukiza amaganya yose. Umurushwa yatabaje umukama aramwumvira. Umumarayika w'umukama yama iruhande y'abasavyi biwe akabakingira. Umvirize murabe ingene umukama ari mwiza, hahiriwe uwumuhungirako. Umurushwa yatabaje umukama aramwumvira. Yesu Kristo twashyikirijwe na Yohana. Nkako nyene Imana yarakunze isi isa naho itanga umwana wayo w'ikinege, umwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. Erega Imana ntiyarungitse umwana wayo ku isi waciye urubanza isi, ahubwo yamurungitse ng'isi ikire kubwiwe. Uwumwemera ntiyagirwa n'urubanza, ariko utemera we yaragiriwe n'urubanza ko yanse kwemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Ubwo rubanza n'uru umuco waraje ku isi, maze abantu bikundira umuzimagiza agukunda umuco. Ibikorwa byabo byari bibi. Nanone ukora akabi wese yanka umuco kandi yegera umuco,
n'ibikorwa vyiwe vyohava biseruka. Uwurangura ukuri we aregera umuco ngo bigaragare ko ibikorwa vyiwe ivyakorewe mu Mana. Semeze ijambo ry'Imana. Avukanye Imana umukiza wacu yaje kutuyagira. Niyo nsa ikiza abayizeye. Kuva na kera abarundi bamye bemera ko Imana ikiza. Bibonera ku mazina batanga, ntakiza Imana, Mana irakiza, Rokira ku Mana n'ayandi. Umurundi yarazi ko Imana ishobora kumukiza amarushwa, amukura mu menyo y'abatwenzi, amugarukira. Icyumviro kiranonosoye cyane mu bitabo vyeranda, shingiro ry'ukwemera kwacu. Kenshi bitubwira biti, uko umuntu acumura, uko Imana imuhana, imushakira gusurukiza. Ukaba nkako Imana yamanye icyumviro cyo gukiza abantu, cyo kunywana nabo. Igisomwa ca mbere kiratwereka ko ubuzima rukristu ari ubw'iminsi imwe imwe, busaba kutadohoka kwa buri munsi, bimwe by'intavanako. Abatumwa no mu gihe bariko barahamwa bahogwa izina rya Kristu bahevye kwigisha. Ubutumwa bwabo baburangura barongowe na Mutima Mweranda. Kugira ngo inyigisho y'urukiza abatumwa bariko barasamiriza ntihagarare, n'inigigwe mu menshi. Umumarayika w'umukama yaciye aza arugurura inzugi z'ibohero, araheza abwira abatumwa ati, nimugende mu ngoro y'Imana mwigisha abantu bose amajambo y'ubwo buzima. Babisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa yabonetse 5 akarongo ka 20. Imana yakoresheje uburyo budasanzwe ariko bw'igitangaro mu kubohoza abatumwa, kuko n'ibihe barimwo abo batumwa ibyari ibihe bisanzwe. Imana yakoresheje ubukuru bwayo kugira ngo abakuru b'abahereza nkuka n'abaganzisi bose bategere ko Imana irengeye zina muntu wese, naho yoba afite ubukuru bungana gute, ko itaneshwa, ko ugushaka kwayo gutegerezwa kuranguka, naho abaganzisi borondera kuburizamwo bakoresheje ububasha n'uburyo bwose bafise. Kira noneho ikiremwa muntu icotsinda Imana muremyi wacu. Ijambo ry'Imana, ukuri kw'Imana gushikirizwa n'abahanuzi, bitegerezwa gusamirizwa. Nta gihe rero kiriho aho umukristu yokwibwira ko yahejeje kumenyesha abantu Yezu Kristu, kandi nta gihe kiriho aho wemeye Yezu Kristu yokwibwira ko yahejeje kwigishwa. Nka kurya bigenda umuntu yatoye ikibazo agaca ahabwa urupapuro rw'umutsindo. Uwa Kristu yokwirinda kudebukirwa cyangwa acike inkokora kubera intambamyi zibonetse mu butumwa bwiwe. Inyigisho ya Yezu Kristu ni imfungurwa y'ubuzima budahera. Nicyo gituma itegerezwa gushikirizwa utavana ku kiremwa cyose, kugira ngo urukundo rw'Imana rwibonekeze muri Yezu Kristu. Inyigisho ya Yezu Kristu ni imfungurwa y'ubuzima budahera. Nicyo gituma itegerezwa gushikirizwa utavana ko kiremwa cyose, kugira ngo urukundo rw'Imana rwibonekeza muri Yezu Kristu rukwire hose, rwakirwe na bose, bityo kwemera gushinga imizi kw'isi, isi ironke amahoro. Imana inahazwe ku isi yose. Abatumwa barangwa n'ubugamburutsi, baciye babandanya gushikiriza inkuru nziza y'urukiza mu mwidegemvyo ntangere aho baviriye mu ibohero. Imana yaciye imenyesha abahereza nkuka bakuru intsinzi yayo, iciye kuri uyu muntu yaje avuga ati, ba bantu mwari mwashize mu ibohero bari mu ngoro y'Imana, bariko barigisha abantu. Imana se w'umukama wacu Yezu Kristu ni Imana ikomeye, ihambaye, ibirengeye. Abatumwa baratsinze ubwoba kuko bari buzuye Mutima Mweranda, maze basubira kwigisha no gukiza abagwaye izina rya Yezu Kristu, bibutsa amajambo n'inyigisho vya Yezu. Ububasha bw'Imana, abatumwa bahora bafatwa nk'abatagira ubakingira, bagwanira, basigaye bubahwa
batinywa n'umukuru w'abarinzi n'abamufasha, kuko abo barinzi bategereye ko abatumwa bakingiwe n'umwami w'abantu. Nicyo gituma naho bongeye kubafatira mu ngoro y'Imana batabakubaguye. Agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. Umukuru w'abarinzi n'abamufasha batinye cyane cyane ko igihugu cogumuka kabicisha amabuye kiriko kiragwanira abo batumwa. Abo barinzi batinya abantu aho gutinya no kubaha Imana. Abatumwa barizigiye Imana Yosa kuko ariyo buhungiro, nta handi bari bazeye urukiza na kare niyo yabafunguye. Abatumwa batubere rero akarorero, natwe duheze tuvugire Yezu Kristo atinya, maze abantu bose bakire bave mu mwijima w'urupfu, baheze bakire umuco w'ubuzima budahera. Inkuru nziza ya Yohani Mweranda twumvise uyu munsi niyo idushikiriza iti natwe nyene Imana yarakunze isi ishika itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwemeye wese ntapfe aronke riho ubuzima budahera. Inkuru nziza ya Yezu Kristo twashizwe na Yohani gabune cya 3 akarongo ka 16. Yesu wenyene arabyemeza ati umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa, umwemeye wese aronka ubuzima budahera. Natwe nyene nk'uko tubwiganirwa na Pawulo Mweranda, urukundo rwinshi Imana yamye idufitiye rwayitumye idusubiza ubuzima hamwe na Kristo, yatuzuye mu bapfuye hamwe nawe atuvyagiza mu ijuru muri Kristo. Babituma mu iteka kuba Pawulo yandikiye Abanyefeso gabune cya 2 akarongo ka 4 gushika ka 5. Imana yaragaragaje urukundo rwayo mu gutanga umwana wayo w'ikinege ngo apfe kugira akizisi. Urugero rw'urukundo rw'Imana rubonekera ku ngabire yatanze ingabire ihambaye cyane y'umwana wayo w'ikinege ikunda. Yakijije isi atanze ikimazi gikomeye cyane, ubwa mbere mu kwemera ko umwana wayo azaha ku isi, ubwa kabiri mu kwemera ko umwana apfa urupfu rubabaje cyane, urupfu rwo ku musaraba, urupfu rw'inkozi z'ikibi, urupfu rwo gucungura isi, urupfu rwo kwikorera ibicumuro n'urubanza rwabyo. Muri ubwo buryo Imana yarakunze isi. Ntiyakunze isi kuko ari nini cyane kuko ibamwo abantu benshi cyane kubera ubwiza bwayo, yayikunze iravye ububi bwayo maze igashaka kuyikiza. Icyatumye iyikunda ku rugero rungana uko bari kugira ikigo uwo wese yiteguye kwakira Yezu Kristo. Igihe Yesu atubwira ati ntawe ushobora kurusha urukundo uwifuza bagenzi biwe, aba ashaka kutubwira ko urukundo rw'Imana ikunda isi ari urw'imyaka yose. Urwo rukundo nirwo rukiza uwo wese rwakiriye maze akazotorana ubuzima budahera. Uburyo bwo kuronka ikigongwe no kuronka ubuzima budahera no kwemera Yezu Kristo. Ubwo buzima budahera buhabwa umuntu wese hatisunzwe ubwoko bwiwe cyangwa urukoba, hatisunzwe kandi ko naka ari umunyabwenge cyangwa ko atariwe. Ariko utemera ivyo abazimiye. Kubera ivyo ingabire y'ubuzima budahera ihagaze mu rukundo rw'Imana. Uhaye umugongo umwana w'Imana ari mu mwiza aba yagiriwe n'urubanza. Umugororotsi nta bwoba agira bwo kwemera Kristo no kumukurikira. Muri kino kiganiro cya Yezu Kristo Nikodemu bitubwirwa ingingo Nikodemu yafashe inyuma y'ibyo biganiro by'ingirakamaro kuri we no kubazirikana inkuru nziza ya Yezu Kristo. Icyo tuzi ni uko yavugiye Yezu yari mu bihe bigoye aho yanga. Babisoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo twashikirijwe na Yohani gabone 7 akarongo 50 gushika 52. Nikodemu yabajije inama nkuru y'Abayuda ati mbega itegeko ryacu riracira urubanza umuntu batabanje kumwumviriza ngo bamenye icyo yakoze? Bamwishyura bati mbega nawe
wakabaye w'umunyagarire. Nikodemu yarafashanije na Yozefu yari mati guhamba Yesu mu kuzana ibimuga ivange c'imira na alowe. Oyisoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo twashyize na Yohana kaboneka 19 barongoka 39 na 40. Ibyo biraboneka ko Nikodemu yemeye ibyo Yesu yamubwiye, bishoboka ko yoba ari mu bamukurikiye mu mpisho. Bavukanye bagize Pasika hamwe na Kristo kiri igicumuro kuronka ubuzima, ariko bamenya ko bakirijwe ku mbabazi z'Imana. Urukiza ingabirano y'Imana uko tubibwirwa na Pawulo, ko ubuntu bwayo bwatumye mukira kubera ukwemera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ingabirano y'Imana. Babisoma mw'ikete nk'uko Pawulo yanditse Abanyefeso kaboneka 2:8. Imana yacu ni Imana ikiza, uko dutumye tuduhana, uko twifuka uko dusubiza, nuko ubuseruko buri kure y'uburengero, niko Imana idushira kure y'akabi kacu. Urukundo dufitiye twamaho imyaka yose kubayemera bakayubaha. Rero bavukanyi iminsi ya Pasika idutume guhanga amaso Kristo yamanitse ku bwacu kugira ngo turokoke, adusaba kwemera maze tumugendanire. Ntitwitwararike urwo rukiza iminsi yose, twigura abandi nka Kristo mu gukundana utarugwa agahemo. Dukeneye ibicumuro byacu twisubireko mu guhabwa kenshi akamenya ikigongwe kugira ngo dusubizwe hamwe n'Imana. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabima